Mwaramutse neza mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu aho muherereye hose ijya nino ku isi, twongeye kuramutsa ndetse no kwifuriza gukomeza kugira uwa Mungu mwiza amuherereye hose. Turanabahaye ikaze kuri ino mboneshakure ya channel yanyu ya Burundi News TV, imboneshakure imwe rudende ibandanya kubashikiriza amakuru akomeye cyane, amakuru yihuta abadafise ivumbi akomeza kugenda aradusumira ndetse aradushikira uno mwanya. Turabahaye ikaze mwese mu makuru yihuta akomeje kugenda aravugwa muri kano gatondo nyine kuri kino cyumweru kwigenekerezo ry'umunani ukwezi kw'icenda umwaka wa 2024. Dore ingingo nkuru rero by'umwihariko turaza kugenda twibandaho. Mu nyuma yuko rero mu kwezi guheze, ukwezi kwa myandagaro cyangwa se ukwezi kw'indwi kwigenekerezo rya 12 umwaka wa 2024 aribwo Evariste Ndayishimiye yaje kugenda atangaza neza yuko igitoro ca mbere cyagombaga kuba gishitse mu gihugu cy'u Burundi. Barategereje bahera amaso agenda arahera mu kirere, ndetse tugenda dufata no kundi kwezi kw'icenda ubu tuvugana akaba aribwo amakuru akomeza kugenda aradusumira turutse nga mu gihugu cy'u Burundi, yemeza ndetse akanavuga ko by'umwihariko igitoro gishika mu maritiro miliyoni 2 cyamaze kurara gishitse nga mu gihugu cy'u Burundi, ndetse amasitasiyo ashika kuri 62 akaba yaramaze kugenda araronka igitoro mu bice bigiye bitandukanye nga mu gihugu cy'u Burundi. Nakanyamuneza ndetse n'akamwenyu ku banyagihugu bamwe bagiye batandukanye, cyane cyane abayunguruza abantu ku mapikipiki cyangwa se ku miduga, abo by'umwihariko bakomeza kugenda bashimangira ko rero ubu bagiye kongera kubona akaryo keza, ndetse bagiye no gusubira mu kazi kabo mu nyuma y'uko rero ibintu byari byarakomakomeye cyane. Ni mu gihe kandi by'umwihariko hakomeje kugenda haragaragaza n'akanyamuneza ku banyagihugu basanzwe baratega, by'umwihariko ababayunguruza bavuga ko rero ubu ngubu bagiye koroherwa n'ingendo mu buryo bukomakomeye cyane. Ariko kandi hagati aho mu nyuma y'uko bari mu kanyamuneza ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye gikuru cya Bujumbura, haje gutoragurwa ibiziga bibiri by'abagabo nk'uko bikomeza kugenda biratangazwa. Bivugwa ko rero abo bagabo baba baramaze kugenda bagandagurwa n'imbonerakure maze zikabasiga aho ngaho nk'uko bikomeza kugenda birasumirwa cyangwa se biradusumira. Mu nyuma y'uko rero abamaze kugenda bararonka bakamenya ibyo biziga, bavuze ko rero bari basanzwe ari abacuruzi b'inka bashobora kuba barambuwe amahera n'imbonerakure. Ni mu gihe imbonerakure ngaha mu gihugu cacu cy'u Burundi zakomeje kugenda ziribonekeza ku bibazo bigiye bitandukanye, ndetse ziranidoga ku buryo bukomeye cyane ko zitagihembwa, ariko nyamara zikaba zikomeje kugenda zirarenganya abanyagihugu. Ibi byatumye by'umwihariko ku ruhande rw'abanyagihugu benshi cyane bakomeza kugenda bidoga, bavuga ko rero by'umwihariko kubana n'izi mbonerakure ari ikibazo gikomeye cyane, ndetse bakaba barakomeje kugenda bagaragaza neza ko ari akamaramaza, ndetse anira ibibazo bikomakomeye cyane bikomeje kugenda biratangazwa. Ni mu gihe kandi leta y'u Burundi biciye mu gisirikare cyabo, ndetse by'umwihariko n'abandi bayobozi bajejwe umutekano bakomeza kugenda barashimangira ndetse bakanagaragaza neza ko by'umwihariko bo babiteguye gukora ibishoboka byose mu rwego rwo kugira ngo babashe kuba bozohangana n'umuntu uwo ari we wese, n'umuntu wagerageza guhungabanya umutekano w'abanyagihugu mu gihe cy'amatora nk'uko bakomeje kugenda barabitangaza. Turagaruka kandi kuri izindi nkuru zikomeje kugenda ziravugwa, cyane cyane ku makuru yihuta akomeje kugenda aravugwa ku ntambara iriko irabera hagati y'igihugu c'Urusiya ndetse na Ukraine. Dore ko amakuru yihuta ava muri ivyo bice avuga ko intambara ikomeje kugenda irafata indi ntera, ndetse bakaba bashimangira ndetse banagaragaza neza ko iyi ntambara iriko irabera muri ibi bihugu by'umwihariko ikomeje kugenda iratwara ubuzima bw'abanyagihugu. Amakuru yihuta aravuga ko zimwe mu ndege z'intambara z'Uburusiya zizwi nk'izitagira abapilote, zizwi nk'amadrone, zongeye kugaragara mu kirere cya Ukraine, aho zaje kugenda zirasuka umuriro w'ibisasu bikomakomeye cyane. Ibi kandi biriko biraba mu gihe by'umwihariko igihugu cya Ukraine biciye muri perezida wacyo Vladimir Zelensky aherutse cyangwa akubutse mu gihugu c'Ubudage, hari inama ikomeye cyane y'abayobozi bo muri NATO, aho yariko ababwira uburyo urugamba rumumereye ndetse n'abasaba izindi nkunga. Ndabahaye ikaze mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu, ndetse ndabaramukije babwira yuko by'umwihariko mbahaye ikaze mu makuru n'ibiganiro byacu, babwira ngo nyamuna niba ari ubwa mbere ushitse ngaha kuri ino mboneshakure yacu ari nayo ya Burundi News TV, byondaho kugira ngo ujye urabana natwe 5 kuri 5 ubashe kuzajya urabana natwe mu makuru n'ibiganiro tubandanya kugenda turabashikiriza. Twibanda ku makuru yihuta abari karavugwa mu bigendanye n'umutekano, politike, diplomasi
ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Abatwumviriza mwirerenga mu gihugu cacu c'u Burundi turabifuriza kumererwa neza cane, abatwumviriza mwiherereye mu bindi bice bigiye bitandukanye mwese turabifuriza amahoro y'Imana cane, tunabifuriza gukomeza kugira uwa Mungu mwiza cane, abatanguye kujya gusenga ndetse n'abatari bashikayo mwese turabifuriza ibihe byiza cane, abatwumviriza kandi namwe muherereye mu bindi bice bigiye bitandukanye mwese turanabahaye ikaze, haba abari ngaha ku mugabane wa Afrika, ku mugabane w'Uburaya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose turabifuriza kumererwa neza cane, tubabwira ngo aha niho honyine nyine uronka amakuru yibanda ku mutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Dore rero by'umwihariko amakuru yacu tuyatangurira ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira cyangwa se amakuru akomeza kugenda aradushikira, nuko igitoro camaze kugenda kiragaragara kiribonekeza ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, mu nyuma y'uko by'umwihariko cyari cyaramaze kugenda kirabura ku buryo bukomakomeye cane. Abanyagihugu benshi batanguye kugenda bishimira by'umwihariko iki gikorwa leta yagiye irabakorera, ndetse bakomeza kugenda barashimangira yuko by'umwihariko biteguye yuko ibintu bizongera bikaba byosubira mu buryo, mu gihe by'umwihariko ubuzima byari bumaze kugenda burazimba nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Amakuru yihuta kandi by'umwihariko yakomezaga kugenda aradusumira, yavugaga yuko by'umwihariko ibintu bishobora gukomeza gukomera ndetse by'umwihariko no gukora by'umwihariko ndetse bishobora gukomera ndetse bigakomeza kugenda biranafata indi ntera nk'uko amakuru yihuta akomeza kugenda aradusumira. Abanyagihugu benshi ndetse n'abasanzwe by'umwihariko n'abasanzwe by'umwihariko barakora inshingano zabo mu gihugu cacu c'u Burundi, cane cane abakora akazi ko kuyunguruza abantu ku mapikipiki ndetse by'umwihariko no ku miduga, bari bamaze igihe baridoga bavuga ko by'umwihariko ibintu bikomeje kugenda birabakomerana nk'uko bikomeza kugenda biragaragara. Amakuru yihuta akomeza kugenda aradushikaho by'umwihariko yatangiye kwemeza ko igitoro gishobora kwibonekeza ndetse no kugaragara mu buryo bukomakomeye ndetse no mu buryo bwo kukibonera inyishu mu buryo bworoshye bwa burundu ku igenekerezo rya 12 ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2024, ubwo nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye by'umwihariko yashimangiraga ndetse akanagaragaza neza yuko by'umwihariko we yamaze kwigerera ahari uruganda rw'igitoro. Mu nyuma rero abanyagihugu barategereje baraheba, ariko gushika none ubu tuvugana amakuru yihuta atariho ivumbi arashimangira ndetse akanagaragaza by'umwihariko amakuru akanagaragaza neza yuko by'umwihariko igitoro kigiye gutangura kuboneka ndetse amasitasiyo amwe n'amwe yatangiye no kugenda anagerayo nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Amakuru kandi yihuta akomeza kugenda by'umwihariko aradushikira, aravuga ko rero amasitasiyo ashika kuri 16 ari yamaze kugenda by'umwihariko ashika kuri 62 ari yamaze kugenda arakira igitoro. Icakora aya makuru by'umwihariko akomeje kugenda aradushikira, aravuga ko izi sitasiyo zahawe gasopo yuko atari litiro n'imwe y'igitoro ishobora kuzonyuruzwa cyangwa se idashobora kuzagaragaza uburyo by'umwihariko yaba yaracurujwe nk'uko biriko biratangazwa. Ni mu nyuma y'uko kandi nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye amaze igihe by'umwihariko ashimangira ko igihugu c'u Burundi cyoba cyaragiye kirahomba mu buryo bukomakomeye cane by'umwihariko mu bikorwa bigendanye n'igitoro nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Iki gitoro cyakomeje kugenda kiravugisha abatari bakeya ndetse gifugisha abatari bakeya ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, ariko kandi abanyagihugu bose ngaha mu gihugu c'u Burundi bakaba bakomeje kugenda bashimangira ndetse banavuga ko igitoro cyamaze kuboneka mu buryo budasubirwaho. Ibi kandi biraza kongera iterambere ry'abanyagihugu ndetse n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Ibi byose kandi bikaba biraza kugenda biratuma abanyagihugu ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi bongera gusubira gukora ibikorwa byabo ndetse n'abanyagihugu babashe kuba bokoroherwa mu ngendo zabo za buri munsi nk'uko bikomeza kugenda biratangazwa.
kuri wa gatandatu uheze igenekerezo rya karindwi Nyakanga umwaka wa 2024 icegera ca kabiri cy'umukuru w'inama nshingamateka Abel Gashatsi rero yateye iteka ibikorwa by'iterambere rusange bigizwe no kuvanga ibeto yo gushira rero mu nyubakwa izokoreramwo rero umukuru w'umutumba Nganji zone Rusengo komine y'intara ya Ruyigi, ndetse anavuga ko by'umwihariko imbonerakure arizo zigomba kuba zokwicungira umutekano cane cane muri iki gihe haba hari ibihe bidasanzwe by'amatora yimirijwe. Abivuga ko rero hoba hari ibikorwa ndetse n'abandi bantu bafutamye mu mutwe bashaka kuba bohungabanya umutekano w'abanyagihugu. Mwijambo ryiwe ry'ikaze Tabu Emerisienne Buramatari w'intara ya Ruyigi yabanje rero gukengurukira icegera cya kabiri cy'umukuru w'igihugu cy'umukuru w'inama nshingamateka Abel Gashatsi kuba yifatanyije n'abenegihugu rero bo mu ntara ya Ruyigi ku nshuro ya mbere, maze yongera avuga ko rero abenegihugu bari ku kivi. Yavugaga kandi ko abenegihugu bo mu mitumba 178 igize intara ya Ruyigi batekanye, kandi ko rero n'imirima ndetse n'irima ryo kumwonga n'ubundi bariko bararisoza, kandi ko rero hariho n'abatanguye irima ry'agatasi. Yavuze ko kandi by'umwihariko ko indongozi zishikira abenegihugu bakora rero iby'uburimyi mu gihe kandi baba bakeneye igitoro nk'uko bikomeje kugenda bigaragara, bakibarosa kugira bashigikire rero imbona kazoza y'u Burundi bwifashe mu mwaka wa 2020 mu mwaka wa 2040 buteye buzabashe kuba buratera imbere mu mwaka wa 2060. Yagarutse ku kibazo kirimo rero cy'imiriro rero ya Nyakanga imaze iminsi yibonekeza, aho rero avuga ko uyu mwaka ibice byinshi hasigaye ari ubugararwa, maze avuga ko rero bibabaje kubona umwenegihugu aturira amashamba adukikije kandi ariyo rero atanga impemu, agatuma rero n'imvura igwa rero agatuma rero ndetse n'imvura igwa ku gihe. Nayo ku gihuha rero by'umwihariko kivuga ko rero by'umwihariko rusasuma iraba rero izotuma hashigwa amakori by'umwihariko ku bw'abenegihugu batunze. Yavuze ko ari ibinyoma, maze avuga ko rero ari iraba uko abenegihugu bangana, uburaro, uburimyi ndetse n'ubworozi, kugira ngo igihugu gitangure imigambi y'iterambere izofasha abanyagihugu mu gutera imbere. Afashiye ijambo Abel Gashatsi icegera cya kabiri c'umukuru w'inama nshingamateka y'u Burundi yashimiye indongozi z'intara ya Ruyigi kuba rero by'umwihariko mu mitumba ishika ku 178 abenegihugu bari mu mutekano, maze avuga ko rero yaje mu ntumbero yo gukomeza igikorwa catanguwe n'umukuru w'igihugu rero c'u Burundi Evariste Ndayishimiye cyo kwindongozi nkuru rero zozaza zirashigikira abenegihugu bari mu bikorwa rusange. Yaneguye ingendo mbi cyane y'abantu bagifise imitima yo kwisamburira ko maze bagaturira rero imisozi, maze asaba abajejwe ubutungane gushengeza uwo ari we wese azofatwa aturiye umuriro nk'uko bikomeza kugenda biratangazwa. Amakuru yihuta kandi arakomeza kugenda aradusumira, akomeza kugenda aradushikira. Aravuga ko kandi yaje kugenda asaba n'imbonerakure zo muri ibyo bice, avuga ko by'umwihariko hariho abantu baba bifuza yuko umutekano wakomeza kugenda uragenda nabi, cyane cyane muri ibi bihe amatora yimirijwe nga mu gihugu cacu c'u Burundi, maze aza kugenda arasaba imbonerakure gukomeza gufasha abanyagihugu ndetse no gukomeza by'umwihariko kugerageza by'umwihariko gufasha n'abandi bagiye batandukanye mu bikorwa bigendanye by'umwihariko no kurabira hamwe uburyo by'umwihariko umutekano wakomeza kugenda uramera neza. Ni mu gihe kandi harakomeje kugenda hibonekeza ibibazo bigiye bitandukanye biriko birategwa n'imbonerakure, ndetse gushika none imbonerakure nyinshi zikaba zikomeje kugenda ziranyuruza abantu mu gihugu c'u Burundi. Ivyatumye by'umwihariko hongera gutegurwa ibindi bikorwa bigiye bitandukanye bishobora kuzatuma ibintu birushaho kuzamba nga muri kino gihugu cacu c'u Burundi. Nubwo himirijwe amatora hategerejwe mu mwaka wa 2025 2027 by'umwihariko nga mu gihugu cacu c'u Burundi hariko haraba ugwikekwe rw'umutekano muke rero ushobora kuzategwa n'ibikorwa by'ayo matora. Na amatora gushika none rero hamaze kugenda haratangura, ndetse haranigaragaza abazoba bari mu bikorwa byo kuyategura,
ariko kandi igitangaje kinababaje nuko imwe mu migambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi ikomeza kugenda iririra mu myotsi ivuga ko rero yo yambuwe uburenganzira ndetse itanafise n'uburenganzira na butoya bwo kuba yakwinjira mu bikorwa byo gutegura aya matora. Bakaba bakomeza kugenda bashimangira ko rero CNDD-FDD ariyo ikomeje kugenda hibonekeza mu bikorwa byo gutegura ayo matora, ariko kandi bavuga ko rero ibyo ngibyo bitazemegwa namba mu gihe nabo ubwabo rero bakabaye bashyigwa muri ibyo bikorwa, ndetse by'umwihariko nk'uko bikomeje kugenda biragaragara bakaba bakomeza kugenda bashimangira ko ibyo bihe byose ndetse n'ibyo bibazo bishobora kuzatuma abantu by'umwihariko batishimira cyangwa se ngo banamenye ndetse ngo banishimire ibishobora kuzoharugwa mu matora ateganyijwe. Ibi kandi niko bikomeje kugenda biragaragara nga muri kino gihugu cacu c'u Burundi ku banyagihugu bamwe na bamwe bakomeza kugenda bashimangira ndetse bakanagaragaza neza yuko by'umwihariko ibintu bishobora kuzahindura isura nk'uko bikomeza kugenda biratangazwa. Mu nyuma y'inama imaze iminsi irabera i Beijing mu gihugu c'Ubushinwa, Ubushinwa bwahinduye ingendo muri Afurika mu gihe rero burondera kazoza kadahumanya ikirere nk'uko biriko biratangazwa. Mu gihe rero uruhara rw'ibindi bihugu rero muri Afurika rutavugwa ko rumwe rero nk'akarorero Ubufaransa ndetse n'ibindi bihugu vya Buraya bisigaye vyinubwa n'intwaro za gisirikare zo muri Saheli nabo by'umwihariko abacangero ba gisirikare b'Uburusiya bakinubwa na cane leta ndetse n'amareta acuditse n'ibihugu rero by'uburengero Ubushinwa buri hagati na hagati nk'uko biriko biratangazwa. Ibihugu bishika kuri 50 byo muri Afurika byasanzwe ari ingirakamaro rero kurungika intumwa i Beijing mu nama yabaye rero muri iyi ndwi iheze hagati y'Ubushinwa ndetse na Afurika izwi nka Forum on China Africa Cooperation Focus. Abakuru kandi b'ibihugu babarugwa muri za 50 barayitabiriye hamwe n'umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres nk'uko biriko biratangazwa. Uruhande ndetse n'ibicororo nka Denis Sassou Nguesso wa Congo Brazzaville yariyo nama ya mbere nk'iyo ngiyo ku mukuru w'igihugu mushasha wa Senegal Bari Diomaye Faye yabiterewe rero iteka mu kuja ku murongo w'imbere impande ya Perezida Xi Jinping. Abitabye kandi bariko barafata n'amafoto bose bari kumwe nabo bubakanye. Ku mareta rero yo muri Afurika adashaka kugira uruhare yegamiye rero mu matati mpuzamakungu, Ubushinwa rero bugaragara nk'umwizigirwa rero wo gukorana mu gihe atawe bwinubira baba abacuditse n'Uburusiya canga se ibihugu bitwarwa n'abategetsi b'abasivile biyumvanamo rero Uburaya ndetse na Amerika gusumba ko bakwiyumvanamo Ubushinwa nk'uko biriko biratangazwa. Ku Bushinwa kandi igikorwa kitoroshe kurondera rero inyungu zabwo bwite n'ibyakenerwa by'ubutunzi kama bukoresha by'umwihariko mu mahunguriro yabwo, hanyuma rero nabwo bugashigikira iterambere na cane yuko mu kubaka ibikorwa remezo bikenewe cyane nga ku mugabane wa Afurika. Burakunda kwagirizwa rero kwegera ibihugu bya Afurika gufasa amadeni y'umurengera kandi rero mu ntango ntibwihuse rero mu kwitaba akigoro mpuzamakungu ko gutezurira rero ibihugu bimwe na bimwe biremerewe no kwishura amadeni byafashwe. Kandi n'ubu ngubu rero ntiburemera gufuta amadeni. Hari imyidogo rero ko akazi k'ubumenyi buhanitse rero mu bwubatsi Ubushinwa by'umwihariko bugahana abakozi babwo gusa, aho rero kwigisha Abanyafurika ngo bagakore. Hari kandi by'umwihariko n'imyidogo ko abacuruzi b'Abashinwa rero baguma baba benshi cyane mu masoko yari asanzwe nk'uko biko biratangazwa. Ariko ku bihugu byinshi byo muri Afurika ibyo ngibyo ni ibintu bito cyane ugereranyije. Icyo bishimira muri iyi si rero aho bamwe bakwega bajana ngaha abandi hariya, nuko rero Ubushinwa bwo bwama bwiteguriye gukorana n'uwari we wese atamizana ya politike bumushizeho cyangwa se ibindi bibazo.
gutembagaza ubutegetsi muri Nigeria mu kwezi kw'indwi mu mwaka wa 2023 ntivyabujijwe Ubushinwa rero kubandanya ndetse no guheraheza kubaka umuringoti w'ibihumbi amajana 2 kilometer utwara ibitoro by'umwihariko bitayunguruye by'icyo gihugu rero bishikana kw'ibahari muri Benin, aho rero biva bishoka mu makungu nk'uko biratangazwa. Muri Guinea naho nyine rero itwagwa ry'igisirikare kompanyi zo mu Bushinwa rero zatsindiye isoko rero zigeze kure mu kubaka ibarabara ry'indarayi ya kilometero ibihumbi amajana 600 rishika rero ku nkengera z'ibahari. Iri rizova rero mu karere ka Simadow, akambere rero ku isi karimwe rero ubutare bwinshi cyane bw'icuma ca feri. Ibarabara gushika rero ubungubu Guinea yari yarabuze abo ishigikira mu kuryubaka nk'uko birabeko biratangazwa. Inama ya FOCA muri iyi ndwi kandi yaje ishigikira uwo mukenyuro, aho rero hemerewe miliyaridi 50 z'amadolari ya Amerika yo gukora imigambi mu myaka ishika muri 3 iri imbere nga ku mugabane wa Afrika. Ariko ubungubu rero harimwo ubudasa. Ubungubu inama ikaba yashimikiye rero kwijukira amasoko ntangangufu adahumanya ikirere, harimwo rero gushora imitahe mu mahinguriro muri Afrika na cane cane y'imodoka zigendeshwa umuyaga nkuba. Ivyo birakora by'umwihariko cane cane mu mugabane wagumye cane cane inyuma ugereranyije na Aziya mu guteza imbere amahinguriro ahanitse nk'uko bikomeza kugenda biranatangazwa. Haribonekeje kandi n'akaryo ku bategetsi bagiye batandukanye b'ibihugu bigiye bitandukanye, dore yuko bakomeje kugenda baragirana amasezerano akomakomeye cyane mu bigendanye n'umutekano ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Nko muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo rero amakuru aradushikira aravuga ko rero impande zombi zagerageje gushira hamwe rero mu bigendanye n'umutekano n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Ni nako kandi ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi naho hakomeje kugenda haribonekeza amasezerano akomeye cyane yasinywe hagati y'abategetsi b'u Burundi ndetse na Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ndetse n'igihugu cy'Ubushinwa ndetse n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye. Ibitero bikomakomeye cyane by'umwihariko byamaze guhitana abantu bataramenyekana imbere mu gihugu ca Ukraine mu nyuma y'iko indege zitagira abaderevo zongeye kugenda ziragaba ibitero nko mu bice bya Kharkiv ndetse na Donetsk ndetse na za Kiev, imijyi isanzwe ikomakomeye cyane nga mu gihugu ca Ukraine. Ibi turaza kugenda turabigaruka